Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuzamiryango aho hose ku isi. Ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 z'ukwambere. Mu Burundi amazi y'uruzi rwa Rusizi yongeye gusesera muri bimwe mu bice bya zone Gatumba mu burengerazuba bw'umujyi wa Bujumbura. Bibaye kandi nyamara kuwa mbere abaturage baho baravugaga ko baboneye iki kibazo umuti. Urukiko rukuru rwo mu majyepfo mu Rwanda rwongeye kumva urubanza rwa Kuzimana Rashidi uregwa ibyaha bine birimo guhakana no gupfobya jenoside ashinjwa gukorera mu bitangazamakuru bitandukanye no ku rubuga rwe rwa YouTube. Hari n'imikino n'ikiganiro cy'abagore. Aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma ko Prime ndi kumagenge abanza kutugezaho abandi makuru ingenzi avugwa ku isi. Aratugezaho ari muri studio za BBC i Nairobi. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yamenyesheje yuko hagiye gushirwaho itegeko rishasha ryo gukura iceyi ku bantu amajana bahora bakora muri posita bagirijwe icaha bidakwiye. Sunak yabwiye inama nshinga mateka yuko abo bantu bahuye no gukora nabi kubutungane kwa mbere kubi muri kahise ku Bwongereza. Abo bagabo n'abagore bose bagirijwe amanyanga, ariko mu nyuma byagiye kuboneka yuko amafaranga bagirizwa kwiba yagaragara nk'ayabura kubera imashini za ordinateur zitakora neza. Benshi barahomvye, abandi bariyahura. Abategetsi muri Somalia bavuga yuko abantu b'ingenzi 8 n'abagendesha akajugujugu ya ONU bari mu minwe y'abagwanyi ba Al-Shabaab aho muri Somalia. Bafashwe igihe iyo ndege yururukira yihenze mu karere kagenzurwa n'abagwana biyitirira idini rya Islam. Amasoko yaho hantu avuga yuko iyo kajugujugu yariko iraja mu gisagara ca Wisile hafi ya Gulmudug, akarere leta ya Somalia eherutse gutanguzamwo ibikorwa byo guhiga Al-Shabaab. Uwahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri Pologne Mariusz Kaminski avuga yuko yatanguye kwicisha inzara inyuma yaho be n'uwarijegera ciwe barungikiwe mu ibohero kuko bakoresheje nabi ububasha bw'akazi. Kaminski yari yagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu Andrzej Duda basangiye umugango wa politiki, ariko sentare y'Ivarsovi yavuze yuko ico kigongwe kidafata. Kuwa kabiri aba bagabo babiri barahungiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ariko igipolisi kirinjira kibasangayo kirabafata. Ubu umukuru w'igihugu yavuze yuko atazotora itiro abo bantu batarekuwe. Chcę państwa zapewnić o jednym. Nashaka kubumvisha ikintu kimwe. Sinzohengeshanya kugwanira igihugu ca Polonye c'imvuga kuri kandi kizira karenganyo. C'imvuga kuri kandi kitarenganya umunyagihugu muto muto nkuko navyemereye abantoye mu 2015 no mu 2020. Kuri jewe bivuga ko ntazoruhuka gushika umushikiranganje Mariusz Kaminski na bagenzi we bongeye kwidegemvya gushika bavuye mu ibohero. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe amagara ku isi OMS yasabye Israel kureka imfashanyo igashika muri Gaza, avuga ko ubu bidashoboka yuko ishikira abayikeneye. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze yuko OMS yafuse ingendo zitandatu zari zitegekanijwe mu buraruko bwa Gaza kuva ishitsi ubwa nyuma muri ako karere haraheze indwi zibiri. Yanidoze kandi yuko amabombe y'urutavana ko abangamira uruja n'uruza, agatera ikena ry'igitoro, agatuma kandi tumatumanako rigorana. Israel igumisubiramwo ko yo ikora ishoka byose kugira imfashanyo zishikire mu ntara ya Gaza. Uwahoze ari mumenyereza w'umugwi nserukiragihugu w'Ubushinwa mu mupira w'amaguru yemeye ko yaronse ako kazi kubera ibiturire. Li Tiye yavuze yuko yatanze hafi ibihumbi amajana 5 vy'amadolari kugira aronke ako kazi. Ni inkuru ya Mickey Bristow mumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo.
umumenyereza Li yavuye mu mugwi nserukiragihugu umaze kunanirwa kuronka itike yo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi. Yaciye yagirizwa ibiturire. Ico gihe ntibyashotse bitomoka ivyo ari vyo, ariko ubu ikiganiro caciye kumbonesha kure y'Ubushinwa catanze inyishu. Bivugwa ko yatanze igiturire kinini kugira aronke ako kazi. Yanahishuye kandi ko yatanze amafaranga kugira inkino zigende uko avyipfuza, kugira imigwi ibiri yigeze kubera umumenyereza iduge mu manota mu gufumbatisha amafaranga abahagarikizi, abakinyi n'abamenyereza. Ikibabaje nuko iterambere ry'iyo migwi ariryo ryashingiwe ko kugira agirwe umumenyereza w'umurwi nserukiragihugu w'Ubushinwa. Umukuru wa Ukraine yagabishije yuko hamwe imfashanyo ya gisirikare yobandanya guteba gushika bizoha ingoga ubutegetsi bwo Burusiya. Volodymyr Zelensky yabivugiye ku murwa mukuru wa Lithuania Vilnius, aho yabwiye abariko baramwumviriza yuko hamwe Vladimir Putin yoshobora kwigarurira igihugu ciwe, Lithuania yoca ikurikira hamwe na Estonia, Latvia na Moldavia. Abahagarariye ibihugu bigize ishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN barabonana n'abaserukira Ukraine kuri uyu wa gatatu, aho kimwe mu byo biga ari ukuronsa Ukraine ubuhinga bukora neza gusumba mu kwivuna ibitero vyo mu kirere. Ukraine imaze iminsi igabwa ko ibitero vyo mu kirere byaguyemwo abanyagihugu basanzwe benshi. Prida. Urakoze Prime ndiko magenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda, aho urukiko rw'urukiko rukuru rukorera Nyanza mu majyepfo rwakomeje urubanza rwa Hakuzimana Rashid aregwa ibyaha bine birimo guhakana no gupfobya jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko ari ibyaha yakoreye mu bitangazamakuru bitandukanye no ku rubuga rwe rwa YouTube. Rashid arabihakana akavuga ko ari impirimbanyi ibuzwa uburenganzira bwo gutangaza ibitekerezo byayo. Ivyo cyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Ikirego cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha nibyo ubushinjacyaha bwasobanuye no kwifashisha amashusho ya video mu gusobanura ishingiro ry'ibyo birego bimwe mu bishinjwa Hakuzimana Rashid. Umushinjacyaha yavuze ko ibyo byaha yabikoze mu biganiro bitandukanye yagiye atanga binyuze kuri za YouTube zitandukanye. Mu mvugo za Rashid, umushinjacyaha yagaragarije urukiko ko zigamije gutanya abanyarwanda, ngo naho Rashid ubwe yivugiye ko mu gihe cy'ubwami abana b'abatware n'ab'abatutsi bigaga mu mashuri meza, kandi ko ntaho bitaniye n'ubu aho abana ba gitifu cyangwa ba meya utababona mu mashuri asanzwe ya leta. Anavuga ko ikigega gifasha abacitse ku icumu rya jenoside FARG ngo cyita ku bana b'abatutsi gusa, naho abakatiwe burundu cyangwa abaheze mu buhungiro bafite abana bo batitabwaho. Umushinjacyaha avuga ko imvugo nk'izo nta kindi zigamije uretse gucamo abanyarwanda ibice. Ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, ubushinjacyaha bwavuze ko Rashid yabikoze mu biganiro bye abyita ukuri kandi bidahuye n'ukuri. Rashid ashinjwa ko yavuze ko umuntu wese utekereje kwiyamamaza cyangwa kujya muri perezidansi afungwa. Aha ngo yavuze nka Deo Mushayidi wakatiwe igifungo cya burundu ku byaha byo kugambanira igihugu, Victoire Ingabire nawe wafunzwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba no gupfobya jenoside, kandi ko n'abandi babigerageje bafungwa. Umushinjacyaha abwira urukiko ko ibyo Rashid yavuze ari ibihuha bigamije ko abaturage batakariza icyizere ubutegetsi. Rashid Hakuzimana uvuga ko ari impirimbanyi muri politike aburana adafite umwunganira, ahakana ibyaha aregwa, akavuga ko ari ukubuzwa uburenganzira bwo kuvuga ibyo atekereza. Umucamanza yavuze ko urubanza rwe ruzakomeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Yves Bucyana, BBC gahuzamiryango, i Nyanza. Murakoze Yves. Tukireye aho mu Rwanda ku nkuru z'ubucamanza kuri uyu wa gatatu, urukiko rukuru rwasubitse iburanisha ry'urubanza rw'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan. Rwasubitswe kubera ko uregwa yavuze ko atari yamenyeshejwe ko yagombaga kuburana kuri uyu munsi. Niyonsenga niwe watanze ikirego asaba ko urubanza rwe rwasubirwamo kubera impamvu avuga ko ari z'akarengane. Bwana Cyuma yahamijwe ibyaha bitatu birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, ahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Mu rukiko yabwiye umucamanza ko akorerwa iyicarubozo rikomeye aho afungiye ha wenyine, ndetse ko atemererwa byoroshye guhura n'abamwunganira mu mategeko. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
Niyonsenga Dieudonné uzwi no ku mazina ya Cyuma Hassan yagaragaye nk'umuntu ufite intege nkeya wananutse bigaragarije ijisho. Yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kubera ko yimwe uburenganzira ku nyandiko zigize urubanza rwe. Yasabye ahubwo ko yahabwa akanya akabwira umucamanza ubuzima bubi abayeho muri gereza, aho avuga ko akorerwa ibikorwa by'iyicarubozo rikabije. Mu ijwi ryumvikanamo ikiniga, Cyuma yabwiye umucamanza ko amaze imyaka 3 afungiye mu mwobo, ngo arakubitwa bihoraho byamuviriyemo ubuhumyi no gutakaza ubushobozi bwo kumva neza. Ntiyemerewe gukomeza kuvuga akababaro ke, ahubwo umucamanza amugira inama yo kuvuga gusa ibijyanye n'ikirego cye gisaba isubirwamo ry'urubanza. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya babwiye urukiko ko bitoroheye uregwa kuba yaburana uyu munsi kuko atahawe uburenganzira bwo kubona inyandiko zose z'ikirego yatanze. Aba banyamategeko bavuga ko inyandiko bashatse kugeza kuwo bunganira zifatirwa n'abakozi ba gereza zitaramugeraho. Basabye ko umucamanza yagira icyo akora ngo ibintu bihinduke, ariko uyu mucamanza avuga ko inshingano ze zigarukira ku kuburanisha ikirego cyatanzwe. Umucamanza yasabye kubona ushinzwe gucunga abanyururu wamuherekeje mu gihe uwigaragaje yari umucungagereza. Cyuma yazamuye ijwi ko uwo atari umwe mu bamufunze. Yabwiye urukiko ko afunzwe n'inzego z'iperereza kandi ko abamucungira hafi ari abasirikare. Abanyamategeko bunganira Niyonsenga bagaragaje impungenge z'uko byazagorana ko uregwa abona ubutabera bukwiye mu gihe imyitwarire y'abamufunze yaba idahindutse. Mu mwaka wa 2021 nibwo Niyonsenga Dieudonné yahamijwe mu bujurire ibyaha 3 birimo kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru no gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'ubutegetsi, ahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Gusa ku batari bake iki gifungo ni uburyo bwo kumvisha uyu munyamakuru wakunze gukora ibiganiro birimo ibinenga imyitwarire y'ubutegetsi. Umucamanza yemeje ko urubanza ruzakomeza ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango, i Kigali. Mwambutsa, iyo nkuru yawe tugejeje ku isaha 1 zibura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:41. Iyi ni BBC gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye. Ndi Prudence Ngiyumva. Twambukire mu Burundi. Amazi y'uruzi rwa Rusizi yongeye gusesera mu bice bimwe bya zone Gatumba mu burengerazuba bwo mujyi wa Bujumbura. Bibaye nyamara kuwa mbere abaturage bo muri Gatumba bari batubwiye ko uburyo igikorwa bakoze mu kuzibira inkombe z'urwo ruzi cyari cyaragize akamaro. Cyakora umukuru w'iyo zone avuga ko amazi yameneye aho batari barunda imifuka y'umucanga yo gutangira ayo mazi. Ubu abanyagihugu bagera ku 7,000 bari mu kaga. Inkuru twateguriwe n'abadufasha kwegeranya amakuru yo mu Burundi muragezwaho na Siriake muhawe nayo. Yemwe twari tujyamye, twaciye tuvyuka tuba mu kujabura abana, twihuse tujabuka n'abana. Aha Jacqueline Ntagahoraho w'imyaka 68 ariko yigana ingene byabagendeye mu ijoro riheze igihe amazi ya Rusizi yabashwara baryamye. N'abagore n'abakobwa n'abagabo twese hamwe urumva abaruha baricara abandi bakaryama. Turyama kubiraguye ayo matandiko turi nayo ko yasigaye mu mazi. Uwo mutamakazi n'ababanyi biwe barataye baromoka baja kwisondeka kwibarabara mu mangazini y'uwundi munyagihugu iri ahantu hatashikiriwe n'amazi, ariko ingorane bafise baryama mu cumba kimwe ari benshi cyane. Tura abantu 25. Urahabona ngene hangana n'uyu muryango umwe. Tujya nabi nyene nk'ibiro 2 mu bana 25. Urumva n'ugusamura umutima. Udusahani twaragiye n'ibisaswa byaragiye bimwe. Ugeze aho mu Gatumba ubona amazu menshi ari mu bidengeri by'amazi agera ku madirisha. Ubona abantu bariko baragerageza kuvayo bagendera mu mato, abandi bafise intunduguru ku mutwe bariko barahunga. Hari abo usanga bicaye ku mabarabara bijiriwe. Abanyagihugu ntaco batari bakoze kugira bikingire iyi myuzure imaze imyaka myinshi ibaburagiza. Bari bagerageje kwiyubakira urukuta bibaza ko rwari gushobora gutangira ayo mazi ya Rusizi, ariko byahavuye binanirana. Pascazia mpawe nayo w'imyaka 62 aravuga aho byankiye. Idigi ryakozwe n'abanyagihugu ntiryakozwe na leta. Hariya birakomeye urumva aho bagejeje. Niyo gwaciye rugenda buce.
twasaba ko mwodushikira imbere bakadufasha. None quartier zigiramiwe cyane ni zihe? Ja Muyoboke arongoye zone Gatumba. Uburere bwatewe hari Kinyinya ya mbere, hari Kinyinya ya kabiri, Muyange ya mbere, na Vugizo, Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri, n'igihande gitoya ca Gaharawe. Nko muri Kinyinya ya mbere hariho abantu baba 4,000, hanyuma Mushasha ya mbere hariho abantu baba 3,000 barenga gato. Kugeza ubu abatewe n'amazi ntaco barafashishwa uretse ko ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryashoboye kuhashika kugira rirabe ingene ibintu byifashe. Dusubire mu Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu abarobyi bisambaza mu kiyaga cya Kivu barinumira amabwiriza mashya y'uburobyi bukoresheje inshundura zifite intoboro nto. Bavuga ko izo nshundura cyangwa imitego mishya yategetswe na leta itabemerera gufata umusaruro uhagije nk'uko byari bisanzwe mbere. Ni mu gihe uburobyi bw'isambaza butunze ibihumbi byinshi by'abatuye iki kiyaga. Abategetsi bo bavuga ko ibyo byemezo byafashwe mu rwego rwo kubungabunga umusaruro w'isambaza mu kiyaga cya Kivu. Ni inkuru ya Yves cyane. Ndi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Amato menshi y'abarobyi amaze amezi arenga 2 aparitse ku mpamvu y'amabwiriza mashya yo kurobesha imitego cyangwa inshundura zifite intoboro cyangwa imyenge minini ifite byibura milimetero kare 6 kuzamura. Ibi ngo byateje ibibazo baba mu bushabitsi bw'isambaza. Anastasie Bampoyiki w'imyaka 76 y'amavuko avuga ko amaze imyaka 30 azindukira hano umunsi ku wundi kurangura no kugurisha isambaza. Kuri we ngo ibihe barimo birakomeye. Kipe yabaga ari kuroba umukene wari wo wese akaguru, ariko ubu kuva ikiro ari 3,500 umugufi ndashobora kurya isambaza. Ngubu nabaga mfite 2,000 amakipe ari kuroba ngagura ibiro 2 ngabidandaza abana bakarya nanjye ngishimye, ariko 2,000 mbimanuye ndabucuruzi bwo nacuruza n'isabuni ngaba nayibura. Aba barobyi babifitemo uburambe nka Gervais Nturanye nabo bavuga ko inshundura nshya zitegetswe zagabanyije umusaruro kuko ziroba isambaza nini gusa ari nazo nkeya mu Kivu. Maze igihe cy'uburobyi ngimazemo imyaka 10 ndi koroba. Aho baduhinduriye imitego bari kuvuga ngo tujye turobesha imitego yemewe ufata isambaza nini. Uru rusambaza ruto nagigira ufata rucamo rukigendera. Ni mu gihe abandi bavuga ko inshundura nshya zidakomeye bihagije bikabatera igihombo kinini. Mbarushimana Anastasie ni umunyamuryango wa koperative y'abarobyi. Kuramba ni gakeya ikunda no kugira ibyago byinshi byo gutwarwa n'imiyaga. Akenshi hari igihe umuntu ajya kuroba atwaye nk'imitego 5 mu gitondo ukabona atahanye nk'umutego umwe atahanye imitego 2 indi yose yagiye. Mu gupima amaso y'umutego nabyo nyine ubusanga ko ari ibintu bisa naho birimo kugereranya. Mu by'ukuri lab yakagombye kubishaka pareye izana igashyira mu jisho ry'umutego ikavuga ngo uyu mutego dushizemo koko urapima 4 urapima 5 urapima 6. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'uburobyi mu kigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB Dr Solange Wituze yabwiye BBC ko impamvu zo guhindura inshundura zarobeshwaga hose mu kiyaga cya Kivu ari zimwe mu ngamba zo gushaka umusaruro mwinshi kandi mu gihe kirambye. Ingamba twafashe kwari kugira ngo tubungabunge izo sambaza izikiri mu kigero cyo gukura ndetse no kwibaruka zibashe kugira ayo mahirwe, kuko iyo urubye urusambaza rutarabyara na rimwe, buriya urusambaza rumwe rushobora kubyara nibura isambaza 3,000 kandi rugashobora kubyara hagati y'inshuro 4 n'eshanu mu mwaka. Urumva rero iyo rutwaye rutaratanga offspring niba ariko navuga urimo ugenda wangiza cyane. Avuga kandi ko izo ngamba zo guha umwanya wo gukura isambaza zikiri ntoya bizatuma igihugu kigera ku ntego kihaye zo kubona umusaruro byibura wa toni zirenga 120 zivuye mu burobyi buri mwaka guhera muri uyu wa 2024. Yves Bucyana, BBC gahuzamiryango i Rubavu ku kiyaga cya Kivu. Urakoze Yves aho ngaho ku kiyaga nizere ko nawe watahanye isambaza rero nimba warazibonye. Reka nkurakire ikinamico runana y'ejo kuwa 4. Ngororona na rusabete misango y'abasangi
mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye. None se mute Karame n'abavandimwe baraho? Benitaraho na Felicien bose nta kibazo bafite, gusa ngiye hari umuntu nabuze. Wabuze umuntu? Wabuze nde mute? Mama Pete. Karame. Unje hano ngo nkubaze amakuru ya Petero namuze kuri telefone, namutumye aho bigana ngo bajye kumundebera baramubura, mbese mfite impungenge za Petero rwose. Ese burya nta makuru ufite? Ni 12:45 kuri BBC. Ijambo risubize Yves Bucyana mu Rwanda, ariko noneho mu mikino. Ndabashuje mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu izatangira kuwa gatandatu muri Cote d'Ivoire. Uyu munsi turareba ibigwi by'amakipe ari mu itsinda rya gatatu n'irya kane. Itsinda rya gatatu rigizwe na Senegal, Cameroon, Gambia na Guinea. Mpereye kuri Senegal niyo yibitseho igikombe yatwaye ubwo giheruka gukinirwa muri Cameroon, itozwa na Aliou Cisse guhera muri 2012. Yo ikaba imaze gukina igikombe cya Afrika inshuro 17. Abakinnyi be batwaye igikombe cy'ubushize aracyari kumwe nabo nka Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr n'abandi. Ikipe ya Cameroon nayo iri muri iryo tsinda, ifite ibigwi bikomeye muri Afrika kuko imaze kwegukana iki gikombe inshuro 5 mu nshuro 21 yakinnye muri iki gikombe. Mu bakinnyi bazifashishwa n'umutoza Rigobert Song ni Andre Onana wa Manchester United, Vincent Aboubakar wa Besiktas na cyane Andre Frank Zambo ukinira ikipe ya Napoli. Ikipe ya Guinea Conakry nayo iri mu itsinda rya gatatu, itozwa na Kaba Diawara, rutayizamu wayo wa kera. Nta mateka akomeye ifite muri iki gikombe cya Afrika nubwo ikigiyemo ku nshuro ya 14, gusa muri 76 yatsinzwe ku mukino wa nyuma na Maroc. Indi kipe iri muri iri tsinda ni Gambia, yitabiriye iyi mikino ya nyuma ku nshuro yayo ya kabiri. Ku nshuro yabo ya mbere mu mikino y'igikombe giheruka yanditse amateka yo guhita igera muri 1/4. Ikindi wamenya nuko Gambia ikinamo umunyezamu wa Musanze yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ari nawe wenyine uri muri shampiyona y'u Rwanda uzakina igikombe cya Afrika. Tugiye mu itsinda rya kane turahasanga Algeria, Angola, Burkina Faso na Mauritania. Algeria iragaragara nk'izariyobora, imaze gukina mu gikombe cya Afrika inshuro 20, yagitwaye inshuro 2 muri 19 no muri 2019. Itozwa na Jamel Belmadi, umutoza ufite ibigwi bikomeye wayikiniye imyaka 4, akaba ayitoza kuva muri 2018. Muri iri tsinda bazahangana na Angola imaze kwitabira iri rushanwa inshuro 8, 2 muri zo yageze muri 1/4. Indi kipe iri muri iri tsinda ni Burkina Faso, yatangiye kuryitabira mu 1978. Amateka akomeye ifite nuko muri 2013 yageze ku mukino wa nyuma itsindwa na Nigeria. Indi kipe ni Mauritania, igiye gukina igikombe cya Afrika ku nshuro ya gatatu gusa, ariko kuva kwitabira icyo gikombe muri 2019 ntirongera kuburamo nubwo itari yabasha kurenga amajonjora. Yves urakoze cyane rero, reka noneho mpijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriho neza. Cynthia Umulisa ni umukobwa uririmba indirimbo z'Imana cyangwa gospel nk'uko babyita mu ndimi z'amahanga. Uyu mukobwa w'imyaka 18 amaze ukwezi kurenga azenguruka ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Twamusanze aho yitoreza aratuganirira. Impamvu nahisemo kuri indirimbo ziramye zikanahimbaza Imana nuko ari ibintu niyumvamo, si ibintu nshakisha cyangwa mpatirizwa, ni ibintu niyumvishemo kuva kera nyiri umwana nakundaga. Nizo ndirimbo ndirimba nkumva ndishimye, so rero numva nyuzwe nuko mbikora. Cynthia ngo nawe yigeze yiga kuririmba. Kuririmba ntago nigeze mbyiga, nta korali y'urusengero naririmbyemo, naririmbaga mu worship team yo ku ishuri. Honyine nyimara gutsinda ayo marushanwa nibwo nahise ngiye amahirwe nyine kuba na shininga, nakerekana ibyanjye kugira na shining. Hari wose waba warabikuyeho wenda nko mu muryango Cynthia? Okay, mu muryango wacu
uhereye kuri mama na papa nta muntu uririmba, ariko kera mama ajya ambwira ati kera we yararirimbaga, ajya ambwira ngo impano nshobora kuba ariho nayikuye, navuga ko wenda ariho mbifana simbizi. Umulisa Cynthia ntaramara igihe kinini mu muziki. Mu byatumye amenyekana vuba harimo kuba aherutse no gutorwa nk'uhagarariye ikigo cya Gikristu Rise and Shine gikora imirimo yo gufasha. Ndi ambassador wa ministeri y'ivugabutumwa bita Rise and Shine World. Natsinze mu marushanwa bari bateguye mu mwaka ushize, so ngira amahirwe yo kuba umwe mu banyamahirwe batsinze, mitamba ambassadeur wayo. Bivuze iki se rero kuba ambassadeur? Ko muri iyo ministeri bakoramo imirimo itandukanye, harimo iy'ubugira neza, gufasha abantu gutegura ibijyanye n'amarushanwa. Ibyo byose rero mba mbijemo nanjye nje gufatanya nabo utugire ibyo twakongera mu kwagura ubwami bw'Imana. Anakupenda usibabaike, usipoteze imani kwake, anatujua ananipenda na mimi namupenda, sina mashaka najua vizuri. Nyuma yo kugirwa kandi ambassadeur wa Rise and Shine, Cynthia amaze ukwezi azenguruka mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba mu bitaramo bisoza umwaka mu Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya. Nubwo rero uyu mukobwa aririmba indirimbo z'Imana gusa, ariko ngo ntabura ibimuca intege. Ntago byoroshye cyane kubera ko ntago umuntu abura ibimuca intege. Mu rubyiruko rugenzi rwanjye baba bari kubwira ati ibi bintu urimo bireke, ntago bikubereye, jya muri sekira yakubera ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko kuko ngewe nkora ibyo ngiye nkunze nta mwanya bimfata, mba numva nyuzwe nyine n'ibyo nkora. Ibigeragezo nabyo ngo si bikeya. Harimo ibishuko, tuvuge nimba umuntu atangiye wenda nk'umuziki akagera nko hagati, wenda akabona ubushobozi buri kwanga, so iyo byanze rero uwo mwana yaragaragaye, hari ubibona akavuga ati ningenda nkamufatira muri izi ntege nkeya ziwe, aragenda bibwira uwo mwana ntarebe kure, so akaba yabasha kugwa muri ibyo bishuko. Cynthia ni umukobwa ukiri muto ukirangiza amashuri yisumbuye, ariko kuririmba ngo abyibonamo n'imbere hazaza. Uyu murimo ntago nzigera mureka, nabivuze neza ndavuga ati nge uyu murimo nzawukora paka imvi zanjye zibaye uruyenzi, ntago nzawurekera. Impamvu nuko deja kuba ndirimba gutya hari benshi babyifuza ariko ntibabibone, so rero nimba mfite iyo opportunity bagomba kuzikoresha neza, yego kugira ngo meshe Imana icyubahiro. Kandi ikindi kuba ndi umwana ntibivuze ko nta kimana itankoresha, ntago bivuze ko ntacyo nashoboye, so nasaba abantu kunshyigikira bakumva ibihangano byanjye, wenda bakaduha ayo makuraje aho babona ko bitagenda neza bakatugira izo nama, nibwo umurimo uzaguka neza bikagenda neza. Ako karirimbo niko gasoje icyo kiganiro rero twagezwagaho na Yvette Kabatesi. Harakoze. Ndabona Prime ndiko magenge agarutse muri studio kutwibutsa amakuru y'ingenzi agezweho. Prime mu studio za BBC Nairobi. Ego President no kubwira nuko abategetsi muri Somalia bavuga yuko abantu b'ingenzi 8 n'abagendesha kajugujugu ya ONU bari mu minwe y'abagwanyi ba Al-Shabaab aho muri Somalia bafashwe igihe iyo ndege yururukira yihenze mu karere kagenzurwa n'abagwanyi bitirira idini rya Islam. Ntibiramenyekana neza niba harimo abanyamahanga benshi bakorera amashira hamwe mpuzamahanga. Nawo umukuru w'ishami rya ONU rijejwe amagara ku isi OMS yasabye Israel kureka imfashanyo igashika muri Gaza, avuga yuko ubu bidashoboka yuko ishikira abayikeneye. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko OMS yafuse ingendo zitandatu zari zitekanijwe mu buraruko bwa Gaza kuva ishitse ubwa nyuma muri ako karere haraheze indwi zibiri. Urakoze Prime. Nanjye mbabwire ko mu Burundi amazi y'uruzi rwa Rusizi yongeye gusenyera bamwe mu baturage muri zone ya Gatumba, nyamara bari bamaze iminsi bavuze ko bafashe ingamba zo kuzibira aya mazi kugira ngo ntabasenyere. Ibi biganiro byari bibona nini radukunda, twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma. Ndi Prudence Njumba akoze guhitamo BBC gahuzamiryango. Tuzasubira ejo. Urararyana.